ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye, mukomeze kugubwa neza no gukomeza kugira weekend nziza n'intangiriro nziza z'ukwezi kwa 11 ku itariki 2. Uyu munsi imikino ku mugabane w'Iburayi yakomezaga, by'umwihariko muri Premier League. Ikipe ya Arsenal imaze imikino ibiri itabona amanota atatu, dore ko n'uyu munsi yaje gutsindwa n'ikipe ya Newcastle United aho bita St James Park igitego kimwe ku busa, nyuma y'uko no muri weekend ishize yari yanganyije n'ikipe ya Liverpool iwabo mu rugo banganya ibitego 2-2. Kuri uyu munsi imikino yabaye itandukanye. Ikipe ya AFC Bournemouth nayo yakoze agashya, ibyo abantu benshi batari biteze ku kibuga cyayo, iza gutsinda Vitality, itsinda ikipe ya Manchester City ibitego 2-1, inahagarika agahigo k'imikino 32 ikipe ya Manchester City yari imaze idatsindwa muri Premier League. Naho ikipe ya Ipswich Town yaje kunganya igitego 1-1 n'ikipe ya Leicester City. Naho Liverpool ituruka inyuma yari yatsinzwe mu gice cya mbere ku kibuga cyayo, iza gutsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Brighton Hove Albion bari bahuye n'ubundi hagati muri cyumweru muri League Cup, ikayitsinda bigoranye ibitego 3-2. Naho ikipe ya Nottingham Forest yatsindaga ibitego 3 ku kibuga cyayo aho bita City Ground, ibona amanota 3 itsinda ibitego 3 itsinda ikipe ya West Ham United. Ikipe ya West Ham United yarahetse gutsinda ikipe ya Manchester City muri weekend isize Manchester United ibitego 2-1. Ikipe ikaba isijya fata umwanya wa gatatu. Ikipe kandi rutahizamu wayo yakomeje kongera ibitego, akaba yujuje ibitego 10, naho ndi bamwita Chris Wood akaba ari umwe mu bakinnyi bameze neza muri Premier League. Nayo ikipe ya Southampton yabonye amanota 3 yayo ya mbere, itsinda ikipe ya Everton igira amanota 4 muri rusange. Kuri ubu ngubu urutonde ko ruhagaze, ikipe ya Liverpool The Cops niyo iyoboye Premier League, iyoboye n'amanota 26, imaze gutsinda imikino 2, imaze gutsinda imikino igera ku mikino 8, inganya umukino umwe, itsindwa umukino umwe, ikaba ifite amanota 26. Ikaba ikurikiye ku mwanya wa kabiri n'ikipe ya Manchester City n'amanota 23. Kuri ubu ngubu nta kipe n'imwe muri Premier League itarigera itsindwaho. Naho n'ubundi tukiri makuru ajyanye na Premier League, Premier League yasize hanze urutonde ku munsi wo kuwa gatanu, urutonde rw'uko abatoza bahagaze mu kwezi kwa 10, barimo umutoza wa Nottingham Forest unafite amahirwe menshi yo kwegukana iki gikombe iki cy'ukwezi kwa 7, bakaba bamwita Nuno Espirito Santo, akaba umunyaportugal utoza. Haba harimo n'umutoza Fabio Arnesloti ndetse na Pepe Guardiola batoza amakipe atandukanye. Bari basize hanze kandi n'urutonde rw'abakinnyi beza muri Premier League, abo bakinnyi batandukanye barimo abakinnyi Brian Bemo ukina ikipe ya Brentford, umukinnyi Jasko Gvardiol ukina ikipe ya Manchester City, Cole Palmer ukina ikipe ya Chelsea, umukinnyi Bukayo Saka ukinira ikipe ya Arsenal, ndetse na Chris Wood ufite amahirwe yo kwegukana iki gikombe, dore ko amaze no kubatsinda ibitego 10 muri Premier League kugeza kuri ubu. Akarimo mu baratazamu bameze neza, ndetse harimo na ba Danny Welbeck n'umuzamu w'ikipe ya Nottingham Forest bamwita Metsira, akaba ari bo bari kurwanira igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 10. Naho kuri wa gatanu nibwo ikipe ya Manchester United yabyofisiyalizaga ishiraho umutoza Ruben Amorim nk'umutoza mushya w'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo ni mbere yuko yari afite umukino ku mugoroba atsinda ibitego 5-1, amaze match 10 muri shampiyona ataratsindwa umukino n'umwe, atarananganya, amaze kwinjiza ibitego 35, yinjizwa ibitego 3 gusa, akaba afite amanota 30 muri yo bita Premier League yo mu gihugu cya Portugal. Uyu mugabo akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 3 azamugeza mu mwaka wa 2027. Uyu mugabo ari umutoza w'ikipe ya Manchester United, akaba azatangira akazi mu ikipe ya Manchester United ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11, ubwo imikino ya international break izaba itangiye. Kuri ubu ngubu ikipe ya Manchester United iracyafitwe n'umugabo witwa Ruud van Nistelrooy ugiye gutoza imikino 3 iri imbere,
harimo umukino uzanayihuza n'ikipe ya Chelsea ejo ku cyumweru, ikipe ya Manchester United yakira ikipe ya Chelsea nyuma yuko umutoza Ruud van Nistelrooy atsinze umukino we wa mbere akina n'ikipe ya Leicester City mu mukino wa League Cup atsinda ibitego 5 byose kuri 2. uyu mugabo akaba ngo yishimiye kuba atoza ikipe ya Manchester United uko byagenda kose niyo yaba ari igihe gitoya. uyu mugabo akaba nawe azageza ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11. Ruben Amorim akaba azahera ku mukino bazakina n'ikipe ya Ipswich Town ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. akaba umukino wa mbere uyu mugabo w'umuportugal azatoza mu ikipe ya Manchester United, akaba n'ubundi rutayizamu ari uyoboye iwabo dore ko yanamufashe gutsinda ibitego 4 mu mukino watsinzemo ibitego 5. bakamwita Victor Gyökeres wanavuye muri championship mu gihugu cy'Ubwongereza. naho mu gihugu cy'Ubufaransa imikino itandukanye yagiye iba, ikipe ya Paris Saint-Germain imaze gutsinda mu kanya kashize igitego 1-0 itsinda ikipe ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa. ni igitego cyatsinzwe na Ousmane Dembélé hakiri kare cyane ku munota wa 4. ku munsi wo kuwa gatanu ikipe ya Lille n'ikipe ya Olympique Marseille zazakinnye, ikipe ya Olympique Lyon zazakinnye zinganya igitego 1-1. naho ikipe ya Monaco yarakinnye n'ikipe ya Angers itsindwa igitego 1-0. ibyo biha ikipe ya Paris Saint-Germain kuyobora urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubufaransa n'amanota 26. ikipe ya Monaco ku mwanya wa kabiri n'amanota 20. ikipe ya Marseille izakina ku munsi w'ejo niramuka itsinze izahita ifata umwanya wa kabiri n'ubundi dore ko ifite amanota 17 ariko izigamye ibitego 10, bivuze ko ku munsi w'ejo itsinze yahita ifata umwanya wa kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa. naho muri Bundesliga mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Eintracht Frankfurt imaze gutsinda ibitego 7-2 byose itsinda ikipe ya Bochum. ikipe ya Bayern Munich yo imaze kuba itsinda ibitego 3-0. Harry Kane yongera gutsinda ibitego 2 muri umukino, n'umwe mu batezamu bameze neza muri shampiyona yo mu gihugu cy'Ubudage. n'ikipe ya Bayer Leverkusen yanganyije ikipe ya VfB Stuttgart ku munsi w'ejo banganya 0-0. umukinnyi Harry Kane ni umwe mu bafite ibitego byinshi kuri ubu ngubu, amaze gutsinda ibitego 17 na assist 8 mu mikino 14 amaze kuba akina muri iyi sezo muri Bundesliga no mu mandi marushanwa muri rusange. naho ikipe ya Real Madrid yari ifitanye umukino muri iyi weekend na Valence muri La Liga. umukino wamaze kuba usubikwa kubera ikibazo kiri kuba cy'umwuzure mu gihugu cya Espagne. ikipe ya mu mujyi wa Valence bakaba banateranyije miliyoni 1 yose y'amayero bayihereza abagizweho ingaruka n'ikibazo cy'umwuzure ari kuba mu gihugu cya Espagne. ikipe ya Real Madrid umukino wabo ukaba wamaze kuba usubikwa, ikaba yatangije campaign yo kugira uburyo bafasha abari kugenda bahitanwa n'umwuzure hirya no hino mu gihugu cya Espagne, by'umwihariko mu mujyi wa Valence n'ikipe bari kuba bakina muri iyi weekend. naho umukinnyi Robert Lewandowski yamaze kuba ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 10 muri La Liga nyuma yuko ahonze ikipe ya Real Madrid ayikubita ibitego 2 mu bitego 4 bayikubise mu cyumweru cyashize. uyu mugabo yanitwaye neza muri uku kwezi kwa 10 gushize, n'umwe mu bagabo bameze neza. we n'umutoza we bahawe igihembo cy'ukwezi kwa 10. bakaba banafite umukino ku munsi w'ejo bazakinamo n'ikipe ya Espanyol baba no mu mujyi umwe mu mujyi wa Barcelone. naho ikipe ya Nottingham Forest akaba ari ubwa mbere mu myaka myinshi cyane guhera mu 1988 yongeye kuba iri muri Premier League isubira mu ikipe enye za mbere, dore ko kuri ubu yatsinze umukino wayo ikahita ifata umwanya wa gatatu muri Premier League by'agateganyo. kugeza kuri ubu ngubu ikipe akaba mu makipe ameze neza itozwa n'umugabo mu Portugal wita Nuno Espirito Santo. naho umukinnyi wahoze akiri ikipe ya Real Madrid uyu mugabo n'ikipe y'igihugu ya Brazil bamwita Marcelo. uyu mugabo yamaze kuba ashesa amasezerano n'ikipe yari arimo mu gihugu cya Brazil yitwa Fluminense. uyu mugabo kuri ubu ngubu akaba ari free agent, ikipe yose yamushaka ikaba yamubona kuri ubu ko yamaze kuba asoza amasezerano n'ikipe yarimo mu gihugu cya Brazil. n'umwe mu bagabo bari kugana no ku musozo wa kariyeri yiwe. mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe kubize kugubwa neza. Hasta la vista, shalom shalom.